haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokarasi. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe kuri risango, murahawe ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira. Amanota y'ikibazo cyo gutanga akazi muri Abrevepa ntiyigeze asohoka, ariko akazi buca gatangurwa na bamwe mu bakoze ico kibazo. Bamwe mu bakoze ico kibazo basaba umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi kubakurikiranira iyo ngorane baronke umuco. Mu gihe abashinga amateka bagiye kurangiza ikiringo cabo, nabo batanguye kwagereza abagize leta ko ataco bariko barahindura mu buzima bw'igihugu. Abanyagihugu nabo bakavuga ko bose harimwo n'abatavuga babona ko leta ikomoka muri CNDD-FDD vyayinaniye gukorera igihugu n'abanyagihugu ngo nibavireho. Aya hamwe n'ayandi ni mukanya idonido, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke. Dondo Duyemba z'umutima niwe ari kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma hari Gislene Manirakiza. Iyi muriko murumviriza ni radiyo Haguruka. Radiyo Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Bakashira imbere yabo ngo ndabarongoye, ngasanga nta komine n'imwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararima. Barizwa n'iki gutungana? Mbwira umukuru w'igihugu wacu biki? Wogira iki? Na cyane uzirikana neza ico ujejwe, uzirikana neza ico ujejwe, ugasanga bose bariko bararira. Umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None ico gihugu burira ku mukuru w'igihugu arira, umwe n'igihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira. Ico gihugu ni cyahehe kandi azakora n'itungana. Ico gihugu cyitwa ngwiki? Tashaka kwega umuriro, Imana yaraduhaye amahoro turagenda nuko umuriro duce dushaka kwega ubunye ubu tukwege. Ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafite ubumenyi cyangwa badafite umutima, ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo. Hari igiturire n'ibyo, kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza. Uko kuboko kuriho ushobora gutuma umucamanza atidegembya mu gufata ingingo ibereye yisunze amategeko. Urubanza rwiwe arabona ko bidashoboka kandi afite ukuri, akifatisha umukuru w'umugambi mu ntara, akishimikiza en general quelconque de la rumeur de la police. Niho bigorera nyakubahwa bya rimwe rimwe. Ikibabaje cyane nuko benshi babivuze bakabizira. Kujya yabivuze benshi barabivuze barabizira. Bamwe barapfuye, abandi baburengaho mu mabohero ari byo bazira, abandi nabo barahunze igihugu. Twebwe twese twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze. Ariko urabona wewe nicyo yabaye. Ndasubiye kubaramutsa. Imyidogo ni myinshi mu baherutse gukora ikibazo cyo gutanga akazi muri Abrevepa, Autorité burundaise de régulation des produits vétérinaires, des pesticides et des aliments. Igisata cyo mu bushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi kijejwe gukurikirana ibijanye n'imiti y'ibitungwa n'ibiterwa hamwe n'ibifungurwa. Itangazo rihamagarira abahiganirwa akazi muri ico gisata ryamanitswe muri Kigarama mu mwaka uheze wa 2024 ritewe ko umukono n'umuyobozi w'ico gisata. Ikibazo kiraheza gikorwa kuwa 8 Ruhuma 2025
2025 kikaba cari ku manota 30. Gushika ubu abakoze ikibazo bose ntibigeze bakubita ijisho amanota baronse muri ico kibazo. Amanota yashizwe ahabona ni amanota y'abaronkejwe akazi gusa. Amakenga akaba yose ku bakoze ikibazo batabonye amanota yabo berekwe inyishu abarenganijwe mu manota ngo babone gusaba kurenganurwa. Abahawe akazi bakaba batumwe ko ejo aho bukera ku munsi wa kane igenekerezo rya 6 ntwarante 2025 bazinduke gutangura akazi. Abatigeze babona amanota baronse babona ko ako kazi katanzwe bidaciye mu muco. Abenshi muri bo basanzwe ari mbonerakure zo mu mugambwe CNDD-FDD bakababazwa n'ingene bigisha abanyagihugu akarangamutima k'uwo mugambwe ngo yamara abategetsi botegerejwe kukubahiriza bakaba abambere mu kutakubahiriza. Babona ko indongozi zo muri CNDD-FDD zibabesha zikaguma zikorera ibintu mu rufuri ku nyungu zabo n'ababo gusa. Abatagira ababavugira naho baba basanzwe muri CNDD-FDD bagahereza gukinagizwa gusa. Basaba umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi gukurikirana iyo ngorane y'abagiye gutangura akazi bakaronse bidakorewe ku mugaragaro. Umukuru w'igihugu nawe nyene bamusaba kumva akamo bamuteye kibitagenda neza mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Turacagerageza kurondera umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije Prosper Dodico duciye ku nomero 69 kugira tugire ico tumubaza kubijanye n'ako kazi katanzwe muri Abrevepa bidaciye mu muco. Ikiringo cabo kigiye kurangira ngo none batanguye kwerekana ko ubutegetsi bwabo ataco bushoboye. Abanyagihugu bariko babivuga inyuma yaho bumviye amakenga yashikirijwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kuwa 27 Ruhuhuma 2025 n'umushinga amateka Gahungutasien ku bashikiranganje Prosper Dodico mu vyo ajejwe harimwo uburimyi na Marie Chantal Nijimbere mu vyo ajejwe harimwo ubudandaji bariko barishura ku bibazo vy'abashinga amateka. Uwo mushinga amateka akabagira ati nduguruye twamugina burya abashikiranganje baturi imbere n'incabwenge nabo basubiriye n'incabwenge. None kubera iki ibyo babazeza bidahinduka? Ndugaye twamugina. Abanyagihugu bati ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD nibutuvireho bwananiwe kuva kera tuguma dusemerera. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Umushinga amateka Tashe Gahungu akaba yagize ati nduguruye twamugina nihweje iby'umugu wakoze nkaraba inyishu umushikiranganje yishuye nkaraba ingene abashikiranganje bamwe bishura nkaca ndaba n'ingene abashinga amateka bariko barabaza burya urakora umwihwezo buke kandi ugatebukiyumvira ibitari bike kuko jewe ndiyumvira imyaka 5 igomba ihere turi ngaha kandi abashikiranganje ibibazo tubabaza ni bya bindi nyene nce nibutsa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kuva dushitsa aha uwo mushikiranganje agira 3 kuki bidahinduka kuki aba bashikiranganje nyene bari ngaha ibibazo nyamukuru uza gusanga ari byo bihanze igihugu ari byo biguma bigaruka ni bya bindi nyene kuko je ndiyumvira ntiburya abashikiranganje baturi imbere n'incabwenge nabo basubiriye n'incabwenge none kubera iki ibyo babazeza bidahinduka ku buryo tuguma tubabaza bya bindi jewe ndavuga nti byoshoboka ko abashikiranganje nabo bakorana bashobora kuyobegwa bati ibigori twabirimye iki kiringo byeze iki kiringo bizogurishwa iki kiringo
abashikiranganji ari umunyagihugu naho yoba umwana yiga mu wa gatandatu ivyo arabizi Ndugaye Twamugina. Umushingamateka Tasie Gahungu ntiyagarukirije aho, yongeye ati Ndugaye Twamugina vyogenda gute twebwe dukome induru duti yamara hari ikibazo c'umwavu bati ni murime, tukikokora tukarima tuti aho ni amahoro, hageze kwimbura ati erega mwarashoye mugabo umwimbu wagize ingorane. Jewe caniyumvira ibi bikurikira: iyo abantu baguma bakora ibintu hakaguma hagarukamwo ibibazo ntivyigere bihinduka, haba hariho imvo zine zikurikira. Ubwa mbere bisigura ko ibyo babatumye bidashoboka, ni ukuvuga ko uwo uzana wese ntibikunda. Ubwa kabiri abo asanzeho ibyo bakora babikora nkana expre bafise imvo izi canke ziriya, kuko ibi byose biza guhungabanya twebwe abene gihugu. Ubwa gatatu bisigura neza ko mu ubwo bushikiranganji bajamwo haba hariyo urundi rutare baza bihomako, ku buryo uwuza wese asanga bya bintu biri kwa kundi aca atarika rero, kandi buca babasubiriza uko nyene n'abaje nabo bikagenda uko nyene. Ubwa kane bisigura neza yuko abashikiranganji baje ngaha ibyo batubwira ntibatubwiza ukuri, barayeyembya. Twebwe rero nk'abantu bategerezwa kubafasha gutora umuti. Umuntu akubwiye ko agwaye umutwe uri umuganga umuha umuti wo kumuvura umutwe, mugabo usanze agwaye mwino wumva azokira. Ndugaye Twamugina. Umushingamateka Gahungu Tasie akabaza ati Ndugaye Twamugina, muri izo ntambamyi mpejeje kudondagura nizo zose canke nimwe muri zo canke ni zibiri canke ni zitatu, kugira ngo tumenye by'ukuri aho dufatira kugira ngo tubatekerere vyangombwa bikwiye. Ikindi naco iki kintu gituma abantu bemanga kandi babona neza ko turiko turahomba, kandi bakabireka bikaguma uko nyene, kuko nk'ibi bigori tudahendanye uko bizogenda kose tubwirizwa kuzohomba. None tuzobibaza nde? Bubaho abashikiranganji tuzobibaza mwebwe. Aya mamiri yarazi naho mutoyabazwa, ubu hazogera igihe muzoyabazwa, tukazobona vy'ukuri nyene duhombye, kuko biragaragara tuzogenda kwishuza abo bashikiranganji nyene. Aha hantu uza gusanga hariho abantu bemera ibintu bigahomba, kandi twarikokoye n'uguya rukabira, kandi tuguma dusemerera. Birakwiye ko duhindura ingene tubishuza. Nk'ubu vyagaragaye ko amahera yahombye, nimba uwo biraba ari Bujumbura, kujya tuhora dutunganya igikorane tugaca duhitana abanyagihugu y'Ububanza na Cibitoke, tukagira duti nimuze tuze kwishuza y'amafaranga yacu. Nitwamara y'imisi 3 ntayaduhe tuzoca duheba, kuko ntidushobora kureka yuko ibintu vyacu biguma vyononekara tubona turaho, kandi ababijejwe bari ngaho, kandi umenga nta nico bibabwiye. Naka baramusubirije umenga ntaco bibabwiye. Ni vyiza ko hari ico duhindura kugira ngo umuntu yajejwe amabanga ivyo yari ajejwe bihombye, ni vyiza yuko abibazwa. Hamwe n'ubundi avuga ati nanje nivyagenda uko nzobibazwa. Ndugaye Twamugina. Abanyagihugu bakurikiranye uwo mwihwezo wo mushingamateka bavuga ko bibatangaza kumva bivuzwe mu gihe ikiringo c'abashingamateka gisigaje imisi mike ngo kirangire. Bakibaza ko yatinye kubishikiriza hasigaye igihe kinini ngo yoca akugwa agasubirizwa. Uko biboneka kose abashingamateka ngo naho banumye kugira birira ifaranga bongere banezereze ubutegetsi bwa CNDD-FDD, basubiye mu buzima nk'ubw'abandi bose. Umusonga abanyagihugu bamaranye imyaka yose CNDD-FDD imaze ku butegetsi ngo bazohumva. Ubwo butegetsi rero bwananiwe kuva kera gukorera abanyagihugu n'igihugu, abanyagihugu baguma basemerera ngo ni bubavireho. Ndagushimiye Ninette Nanse Mutoni kuri iyo nkuru. Amaganya n'agahinda nivyo vyugarije imiryango igera ku 300 yo ku mutumba wa Gitwe, komine Matongo, mu ntara ya Kayanza, biturutse ku matongo yabo banyazwe izuba riva ku wa 30 Gitugutu 2024. Umushikiriza manza mukuru wa Republika mu ntara ya Kayanza akaba ari we yagirizwa
guhagararira ico gikorwa yitwaje igihagararo ciwe mu gisata c'ubutungane. Bene kunyagwa babandanya gutakambira abategetsi cane cane umushikiranganji ajejwe ubutungane n'umukuru w'igihugu bishikire kuri uwo mutumba wa Gitwe bamenye ingorane z'abo banyagihugu. Abandi banyagihugu babona uko iyo miryango iriko irenganywa atacamira baribaza uwutwara igihugu c'u Burundi wariwe, bakibaza abahagararira neza amategeko bari mu gihugu abaribo bikabayobera. Ku bwabo banyagihugu ngo hari hakwiye kuboneka iyindi ntwaro ikemura neza amatati y'amatongo, ngo aho biboneka neza ko ubutungane ku ntwaro ya CNDD-FDD bushigikira abanyakinyoma bafise amafaranga kandi bafise n'igihagararo muri iyo ntwaro nyene. Rakaza Jean Baptiste niwe atubwira ivy'iyi nkuru. Inkurikizi mbi ziturutse kuri uko gukurwa mu karenganyo mu matongo yabo zaratanguye kwibonekeza. Abana benshi bava muri iyo miryango ishika 300 barataye amashure, ubu birirwa kurondera akazi ngo baronke icorikesha. Umwe mu bagize iyo miryango tumukurikire, ariko ijwi ryiwe ryahinduwe. Abana bo mu miryango ntibakiga, ahubwo tuko turasabana n'abagwizatunga bariko barabaha akazi ahantu bagenda kuba bagenda kwisumamwo ahantu bita mu Rugogwe ku mutumba wa Mutana muri zone Nkongi muri komine ya Muruta. Twasaba yuko n'ababakoresha harimwo uwitwa Habayo, umubosi bita Habayo avuka mu Kayanza. Twasaba ko boza bararaba abana bahakazi, kuko benshi baba bataye amashuri, badufashe kurera kuko ejo hazaza turabona nk'ibizokwigira bigenda neza abo bana bose bamaze kuba bose baheze ku mashuri. Turasavye nabo babosi babakoresha baze baraha akazi abana barengeje imyaka 17 guhera kw'ishuri 8 babaha akazi, kuko ubuzima bwarazimvye, umuntu ashaka gukora wese aba ari mwiza. Ariko turasavye dushimitse abana batarakwiza imyaka 18 nibaze barabaha akazi, sinobone babaha akazi kuko baragowe, ariko baze barabaha akazi ku munsi wa gatandatu gusa batagiye kw'ishuri. Abagize iyo miryango barasaba bashimitse abategetsi bahagarariye ubutungane mu Burundi gushika ku mutumba Gitwe babwirwe ingorane z'abo banyagihugu baheze babarenganure. Turasabye dushimitse umuntu wese ari mu gihugu c'u Burundi yumva amarira y'abenegihugu agere ku mutumba wa Gitwe arenganura abantu. Iryo tongo ryaguzwe mu 1833 no mu 1974 hari uwitwa umutware yagombye kurinyaga muwo muryango, naho nyene iryo tongo riraburanwa, naho nyene bene ryo turaritsindira. Rero turasavye n'ubu iyo sentare yitwa Nyenkungu n'izo mpapuro n'imikindo zose n'ubu ziracyahari. Twagize Imana naho mu ntambara badutuririye amazu, twagize Imana turazibona kugira abantu ba kera bari bazi kubika. Rero turasavye dushimitse turenganurwe, bareke kuguma basoroma ivyayi vyacu, tubona imirima yacu yeze, yaba imyumbati yaba amakawa vyose bisoroma tubona. Nukuri turasavye ata maraso yiri waraseseka, ngo abantu bazovemwo biyahure, turenganurwe, hagire umutegetsi ashikaho abone ingorane z'abenegihugu. Ibyo kubanyaga amatongo yabo bamenyesha ko byashatse gukorwa n'umwe mu batware bo mu 1974, ariko nawe yararushijwe. Abandi banyagihugu babona uko iyo miryango yo ku mutumba Gitwe iriko irenganwa atacamira baribaza utwara igihugu c'u Burundi uwari we, bakibaza abahagarariye neza amategeko bari mu gihugu abaribo bikabayobera. Ku bwabo banyagihugu ngo hari hakwiye kuboneka iyindi ntwaro ikemura neza amatati y'amatongo, kuko biboneka neza ko ubutungane ku ntwaro ya CNDD-FDD bushigikira abanyakinyoma bafise amafaranga kandi bafise n'igihagararo muri iyo ntwaro. Arakaza Jean Baptiste nawe urakenuye kuri iyo nkuru.
ivyayo matati y'ayo matongo yo ku mutumba Gitwe birazwi na buramatari w'intara ya Kayanza Koloneli Remy Cishahayo, musitanteri wa komine Matongo hamwe n'abarongoye umutumba wa Gitwe. Abo bakaba bari bafashije abo banyagihugu barashikirizwa amatongo yabo nuko ubutungane bwari bwabishinze. Umushikirizamanza mukuru wa Republika mu Kayanza akaba yaciye akoresha igikenye ciwe aca kubiri n'ingingo z'amasentara atandukanye yarenganuye abo banyagihugu abaka amatongo yabo ayahereza abanyamafaranga. Bene ayo matongo basaba abategetsi kubarenganura, gushika ubu nta mutegetsi babona yitayeho ikibazo cabo. Uko naho bo telefona buramatari nyakubahwa Remy Cishahayo arabizi, si ibintu atazi, ni ibintu vyabaye ku mugaragaro. Yaranahageze nawe nyene atangiye humura arasubiza bene iryo itongo, na nyakubahwa umufasoni bita musitanteri bamwitarise nawe nyene yarahageze, barafatanya n'abajya 15 barongoye umutumba bose barahashitse atangiye humure, ibintu biragenda neza. Ariko kw'iryo genekerezo niho Procureur General yatanga itegeko yarungika abapolisi, arungika komiseri atwara imatongo, arungika na OPG ukomera amatongo n'abapolisi 15 nibo baje gushikiriza iryo tongo kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi 2024. Dusaba dushimitse nibareke kutwirengagiza, turarushe dusubizwe ivyacu, nta bunyovu twahawe dukeneye bariko badutwara ivyacu. Turasavye dushimitse turenganurwe kuko baguma batubesha ngo bazoturenganura, tukirirwa mu ntara ya Kayanza kubibaza ariko tukabura inyishu itomoye. Dusavye ko tworenganurwa, Imana ibahezagire harambo gutungana. Reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice ca nyuma cano makuru. Haguruka Abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba bakica bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushira imbere ibikorwa vyo kugarukira icatuvyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Mwari mwavyumvise mu ncamake, uyu n'umwanya w'ikiganiro Iganuke, ikiganiro kiremesha Abarundi muri kino gihe bari mu ngorane nyinshi. Kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 Ntwarante 2025 kikaba gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Zakariya ikigabane 8 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 17 mu gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye. Inshuti bagenzi ba Radio Haguruka, amahoro y'Imana bane namwe.
uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro canyu Iganuke, ikiganiro c'ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana irakuzaniye Iganuke, wewe uraba imbere n'inyuma yawe ukabona nta nzira ihari. Imana irazaniye Iganuke igihugu c'u Burundi, Imana irazaniye Iganuke ibihugu by'ibiyaga binini, Imana irazaniye Iganuke wewe wumva ururimi aho uri hose ku isi. Iganuke rivuye ku Mana, iravuga ngo ni Imana ikomeye, ni Imana ishoboye, ni Imana ica inzira hatagira inzira, ni Imana ikora ivyananiye abantu, ni Imana ishoboye ibyo ubona ko bidashoboka. Imana yaciriye inzira abanyisirayeli mu kiyaga gitukura, nawe iraje gucira inzira, natwe iraje kuducira inzira. Uyu munsi Imana iraciye inzira hatagira inzira. Niwakira iryo Ganuke mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ikiganiro Iganuke, turongeye kubaramutsa. Amahoro y'Imana bane namwe. Ikiganiro Iganuke nkuko musanzwe mu bimenyereye, dusangira murongo w'ijambo ry'Imana, aho Imana izanira Iganuke n'ihumure ku bantu bayo. No munsi tugiye gusangira amajambo y'Imana usoma mu gitabo ca Zekariya igice 8 duhereye ku murongo wa 13 turazogeza ku murongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko nkuko mwari mu mahanga muri kumuvumo, yemwe ab'inzu ya Yuda, namwe ab'inzu ya Isirayeli, niko nzobakiza mwowe kumuhezagiro. Nimutinye, ariko amaboko yanyu nakomere, kuko ariko Uhoraho nyine ngabagize, nkuko nagabiye kubagirira nabi hamwe basokuruza banyu bandatsa sinigarure, niko Uhoraho nyine ingabo agize, niko muri iyi minza ngayogarira neza Yerusalemu n'inzu ya Yuda. Nuko ntimutinye. Ibyo mukwiye gukora nibi: umuntu wese avugana ivy'ukuri na mugenzi we, muca imanza ziroranye z'amahoro muri mu rukinja mu marembo yanyu. Ntihakagire n'umwe muri mwebwe yigira imigabo umutima wiwe yo kugirira nabi mugenzi we, kuko ibyo byose ari byo nanka, niko Uhoraho nyine ngabagize. Imana yacu ihabwe icubahiro. Bakunzi, tujeje gusangira no majambo y'Imana nkuko twabisomye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nkuko habaye umuvumo, kuri nako Imana igiye guhindura igatanga umugisha. Yesu nashimwe. Kuko twabisomye ryatubwiye ngo muhumure, nimutinye, amaboko yanyu nakomere. Imana yacu ihabwe icubahiro. Iyo usomye Bibiliya urasanga ijambo ntutinye ririmwo incuro 360, kandi iminsi igize umwaka ni iminsi 360. Rero birekana ko buri munsi Imana irazindika kugira ngo ntutinye. Nubwo hariho ibiguteye ubwoba, ariko Imana iravuga ngo ntutinye. Igituma iyo jambo ntutinye rizizo ncuro zingana n'iminsi igize umwaka, nuko buri munsi Imana yamezindukanwa no kugira ngo igukomeze. Imana yacu ihabwe icubahiro. Noneho rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko nkuko mwari mu mahanga muri kumuvumo, yemwe ab'inzu ya Yuda, namwe ab'inzu ya Isirayeli, niko nzobakiza mube kumuhezagiro. Nimutinye, ariko amaboko yanyu nakomere. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hari igihe umuntu abaho akabona yugarijwe, wowe ubona wugarijwe, wowe ubona umenga ibyawe nta na kimwe kigenda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana niyikomeretsa kandi niyo yomora inguma. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hari igihe abantu baguheba, hari igihe imiryango iguheba, hari igihe baguta, ariko Imana yavuze ngo nkuko ngo twari mu mahanga turi kumuvumo, ngo niko igiye kudukiza ikadukira kumuhezagiro. Imana yacu ihabwe icubahiro. Haleluya. Wewe rero wari wugarijwe, wewe wabona umenga birakomeye, wewe wabona ibintu byose bitagenda neza, nagira ndakubwire ngo ibintu birahindutse mu izina rya Yesu Kristo.
niwakire iganuke. Wewe wabona ivyabo tutagenda neza, hari igihe ushobora kuba waraheje n'amashure ukabura ubuzi. No munsi igihugu cacu c'u Burundi cugarijwe n'ubushomeri, aho abantu biga bakabura ubuzi, aho abafise ubuzi nabo nyene barira. No munsi ahantu hose bararira. No munsi urabona abakuze barira, abana batoya bakarira, kire bakarira, abakene bakarira, ukabura uwo guhoza ubundi. Imana dutabare cane. Uwo n'umuvumo kandi nta kindi kiza n'umuvumo uretse ivyaha. Ijambo ryatubwira ngo ico dukwiye gukora niki, umuntu wese abwirana ukuri na mugenzi we. Imana dutabare cane. Ngo kandi ngo duce imanza ziroranye. Uno munsi ubutungane ingene bumeze, abenshi murabizi, umuntu aratsindwa atari uko yari mu makosa, uwuri nawe akambikwa izera atari uko yari wo kwambikwa izera. Ugasanga mu munyororo hagwiriyeyo inzirakarengane, ugasanga umuntu ko ari umenyekana apfungishije uwashaka, ugasanga ahubwo uwakorewe icaha ni wapfunze, maze inkozi zibibi zikidegembya. Ngibi vyazanye muvumo ku gihugu, bigatuma imvura itagwa igihe cayo, bigatuma umwimbu utagenda neza, bigatuma ibintu byose ubona bitagenda neza. Ariko ndakubwiye ngo Imana ije guhindura amateka. Iganuke izaniye igihugu, Imana ije guhindura amateka ku gihugu mw'izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Ngo buri muntu wese nabwirana ukuri na mugenzi we, ngo ntihagire umuntu numwe agenda mu migabo yo kugira nabi mugenzi we, kuko ivyo ari vyo Uhoraho yanka. Uno munsi hari abanyamacakubiri, ugasanga umuntu afise umutima wiwe imigabo yo kugirira nabi mugenzi we, ugasanga abantu bagomba kwihora kandi ngo ihori ryamaze umuryango. Imana dutabare cane. Ugasanga abantu bacagendana ishari, bagendana inzigo. Abo nibo batumye haza umuvumo ku gihugu, abo nibo batumye igihugu kibura cepfo ca ruguru. Ariko nagenda kubwire, Imana iraje kubihindura. Imana iraje guhindura ibihe n'izina rya Yesu Kristo. Rero wewe uri kuratwumva muri kino kiganiro, inama no kugira no guhinduka, kuko udahinduye Imana iraje guhigura nawe, kuko nizemera abantu ko bakomeza kurira, ariko iraje guhindura amateka kugira ngo hari umuvumo haje umugisha. Imana rero iraremeje gumesha wewe uri kuratwumva, ubona wugarijwe. Imana irakubwiye ngo ntutinye kandi amaboko yawe nakomere. Wowe uri mu ruhande rw'iciza, ntutinye, nturanduke umutima, kandi amaboko yawe nakomere. Imana yacu ihabwe icubahiro. Reka dusenge. Urakoze Mana kwiganuke ryiza, urakoze gukomeje imitima yacu. Kubenshi baratanga kudendebukirwa, abenshi baratanguye kwihebura, abenshi twe tutanga kubona ngo mbega turajaye tukavahe. Ariko turagushimiye kuri Imana ihindura ibihe, kandi gusezeranye ko hari umuvumo hagiye kuja umugisha. Reka iciwe n'amashimwe kwese kubagwa ibihe bitazoshira. Ni mw'izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen. Nuko abumvise amajambo, Imana nyinisi n'ijuru ibahindurira ibihe, ibahindurira amateka, ahari umuvumo haje umugisha mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Matayo we sabwe cyoka tugende nawe usigaye cyama nk'abakore cya tugende mu byo badutuma agatero kari kantwaye ndaje simushingana mugihe muri iki gicuko ibyo ntibikuraba we jya musinziye reka nze niyugari Matayo ngane nyene wari wabyibagiye
wano nzi ko batubwiye ko 12 zigeze tuja gukizura tugahura n'abandi kandi amasaha yitereye tugenda gupongora nzira ubusa urabizi ko abangamye muri ya systeme yacu nukuri ke ntari navyibagi mugezaho nzira ubusa mugiye kumuhora iki nzira ubusa musangira urwagwa nzira ubusa agiye kutubera ba mwana mugiye kumuhora iki nzira ubusa akora abagore nabo baraje ubwo nawe ugira ubyumve ugira umva amabwire y'abagore umva sha daba ujya nzira ubusa ntidusangiye ubwoko ntidusangiye umugambwe nane siyo nzoka turayisigaza ngo bigende gute ubyo nabona kazotubangamira mu misiri imbere mbebe ujya nawe wabwiye ko cyane mugabo rero bigoye gute umuhungu wa Karavera uzi ko ariwe bakoresheje mu kwica Wankineza n'umuryango wiwe uyu munsi uramubona tibaciye bamwica kugira ngo bahuvye amatohoza umbeshe kandi sha utiko nanje nibutse umuhungu wa Silvestre ati kariwe yisha wa muhungu wa Makurata nari nawe ndabona apfundiye mu gasho kandi sha baje bamutumye nawe bamushize mu gasho ndibuka ukuntu bamufashe oya mereka nanje ndabivuye ngo azovyikorere jana ko bashaka tuzoca aho rushaka ako nakama mutewe na radio haguruka dukebura abarundi na cyane cyane imbonera kure ntibajyane nyabahururu bima amatwi inyigisho z'amacakubiri ziganisha ku ihonyabwoko bahabwa n'abategetsi ba CNDD-FDD. ndabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze abiri ni hano amakuru n'ikiganiro twabateguriye bigaruke subiye gushimira n'ababibateguriye bakongera bakabibashikiriza eka n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira ndamukengurukiye musigara amahoro ndabike banuye naho mu makuru yacu y'ejo. abavuga bivugira twagiye mu gahinga kanyagana bakivugira ko tubayeho nk'inyoni reka kazagahinga kanyagana agahigiro
gusohoza abana cyangwa giterwa amabuye ikomera cyane ntwari z'uburundi uru rugamba rwo gutabara icyatuzanye ikomera cyane ntwari z'uburundi uru rugamba rwo gushayura icyatuzanye muramenya kasagarina sagarina kanyagana haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka